Serge Niyonsaba urumwene gihugu wa hano kumugwa mukuru wa komine nshasha ya Karusi ni mu ntara nshasha ya Gitega wazindutse uza hano mu matora gutora abashinga amateka hamwe n'abahanuzi b'amakomine hano muri no komine ya Karusi eka mbe no muri ntara ya Gitega. Mbega ni kubera iki waje gutora? Naje gutora nk'umwene gihugu asanzwe akunda igihugu agakunda n'iterambere ry'igihugu riciye mu kwitorera abaturongoye mu matora ku mugaragaro. None kubwawe ubona akamaro ko gutora arakahe? Akamaro ko gutora ni kanini cyane kuko iyo utoye urongoye nawe witoreye urarema cyane kuko utora imigambi abitoza bashikiriza hanyuma ukaboneraho n'akaryo nk'umwene gihugu ko gukurikirana yuko iyo migambi iriko irashirwa mu ngiro nk'uko bagiye barayisigura. None kubwawe ubona iyo utaza gutora wari kubuhomvye iki? Iyo ntaza gutora naba mpomvye cyane, naba niyatse uburenganzira nk'umwene gihugu nk'umurundi akunda igihugu, no kuvuga naba ntabaye by'ukuri umwene gihugu akunda igihugu ciwe. None uravye kuvyo muri komine yanyu ya Karusi mwipfuza gushikako usaba iki abahanuzi b'amakomine ugire witorere? Ego abahanuzi b'amakomine ngira nitorere nuko imigambi bagiye baratwigisha, imigambi bagiye baremera ubwa mbere nuko boyishira imbere, hanyuma turavye ngaha iwacu ikarusi na cyane cyane ngaha kuri uwo mugwa mukuru wa komine dukeneye byinshi cyane. Turakeneye iterambere rirama, turakeneye amatara n'amazi, turakeneye amabarabara meza, eka ibintu byose biranga igihugu giteye imbere turabikeneye ngaha, eka dukakenera n'inyubako rusange zituma tuguma dutera imbere, na cyane cyane nk'iby'amashuri. Urabona ko aha mu ntara ya Karusi turafise ibitaro byiza, ariko tufise ikibazo c'amashuri nka kaminuza abashobora kuza kwimenyereza ko ngaha kuri iri vuriro ryiza usanga bava mu yandi makaminuza, bava za Gitega eka no mu zindi ntara za Bujumbura baje kugira amastaje ngaha. Dukeneye nuko ngaha hoboneka nk'ishuri ryiza rya kaminuza aho abanyeshuri baheza kimenyereza ngaha. Ano matora abaye mu gihe haherutse kuba indinganizo nshasha y'amakomine hamwe n'intara. No musi komine Karusi itwagwa mu ntara ya Gitega nshasha. Mbega ufatiye ku iyo ndinganizo nshasha komine Karusi itwagwamwo usaba iki abashinga amateka ugira utore narijya abo bashinga amateka bitwa ko batogwa mu ntara yose ya Gitega? Turavye intara ubu dusigaye dutwagwamwo ariyo ntara nshasha ya Gitega, turizeye yuko abo dutoye bazoheza bakagenda bakatuvugira kugira ngo mu migambi intara muri rusange izobiri kwirarangura boyiyumvirana cyane cyane no ngaha Karusi kugira ngo naho nyene haduge hagere ku rugero nk'ubwo mu bindi bisagara turiko turabona. Serge Niyonsaba ndagushimiye. Nawe murakoze cyane kumpa uwo mwanya.